Alvin Smith wenyene yadutumiye no kuri radio yitwa Irebe. Okay. Acara bivugira ku radio nyene ngo umusitari ngo acanywe inzo ngo bimogira iki nibaza yuko sivyo bituma umunsi ya kabisa nta ko tugusatse no ngoja mu bana ibiki je nibaza yuko sivyo bituma witwa kuri umusani ahubwo twe dufite objectif yo gukora dukora umuziki kabisa as a business hama natwe turonka amahera nka business nyine ukipita wakikwita wayitike abaci ubwenge barabitaho nibijyanye wabonye je nta mukobwa twofa man bo kwidemo iwe cakwica je nta mukobwa twofa man abakobwa nuko atana abakobwa njamwo ivyo niwe ubija aho ica muzohava mufa rero muzohava mufa abakobwa ndavyumva umwanya mwe nazosha mu makobwa kusha mu muziki merci okay. Yes, abakunzi ba Yagatech TV reka ndabaye ikaze no ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabe hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabe uri muri diaspora ndakubwire ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntangiye gukora ikiganiro nkunda kukubwira ngo ntucike intege kuko gucika intege ni intambwe imwe ituma usubira inyuma. Hamari maze gusubira inyuma ibintu biragenda nabisana usubira kuba umukene kandi kuba umukene twarabisezeye ntosa neza gusa n'abatipe bari imbere yanje waracitse intege bisaba gukomeza kugira ngo ukomeze gusa neza. Reka ndagushimira wagize subscribe kuri Yagatech TV ukamaze kuraba ikiganiro ariko ntugire subscribe turagusavye ugende tugire subscribe kuri YouTube channel yacu kuri micro muri kumwe na Mignonne comme toujours nakira aba invité banje mama wizikio ndiga ntabandi jenyene turakira doucement turakira forever turakira umufana. Karibu cyane. Murakoze cyane turabaramukije cyane abakunzi bo kuri Yagatech TV. Hari abantu bahora batubwira ngo yitwa inde ngo yitwa gute je ngasanga arinze kudusubizamo jewe nawe ngire ko ni mvuga oya wewe wamaze kubivuga urayizi nshaze kugira kuri smart bya dance urayizi ego je shaka kugera twidondo kuko yuta gutanga microphone utana twidondo shaka na wavuge je nivuge nti doucement forever umufana asabumva kuri umuntu akadesana karibu cyane rero murakoze cyane mu mpere ndabica avuga rero na cyangwa ngenda nidondo jewe amazina yanje ni Methode Fisimana ubaze ngo Methode Fisimana okay abanitwa umuziki nitwa MT umujournalist witwa gute je nanje nitwa Yanjabel niryo zina ryawe rya duzijwe mandu duzijwe kandi niryo zina ryanjye rya vrai nitwa Yanjabel hama stage yanyise Yanchi I think is that ntiyavuze igikirundi ni niyo nkuru okay ni Methode na niyo nkuru ego vyume kimwe kuki okay kubera iki mwaje muri babiri hari abantu baba batabazi twe turabazi impamvu tubazi n'impamvu ariko hari abantu bacu batanga kubaza ati why aba basore babiri hari ababonye ubwa mbere bien sûr bon twebwe impamvu turi babiri novuga ko turi babiri ariko turi umwe twebwe turi team novuga turi team shasha muziki muri industry twitwa YM Music YM Music rero ni yababwiye ko yitwa Yanji mu muziki hama jewe MT Methode bombo class yes so uyu rero noneho twafashe izina ritangura kuri donc Y yiwe itangura kuri Yanji hama MT cyatugira YM guys muratesa gute musanetse uravyemeye kusane asa neza fo antoka Mignonne niho tubesha nuko Mignonne ntiyo babesha byase Mignonne muri gabona yabesha je nabi kabisa mbabari wewe usa neza sana je urangene umuntu je namanivugira ko yitwa Mignonne kubera ko igira ngabandi babone ko ndi Mignonne nandi cyangwa kubibona ko bombo witwa gute izina nitwa Mignonne yajya vraiment ni Mignonne nkuru cya kweli nkuru nziza
mignonne ni nkuru nziza turaba identite yari mwisakoshi gende itoje sawa turayiraba nacu turayicishamo twababwiye impamvu muri vise barasiga impamvu twabatumiye ari babiri cyari ikibazo ca mbere kica kiza mwatoranye gute musanzwe muri famille canke hari ukungene kundi mwatoranye kugira ngo mutangure gukorana shaje naza yuko nta n'ikintu nta n'igisanira kihari kuko jewe mfise inzobe urabona yuko yirabura so nta kintu kimwe dupfana kabisa uretse yuko twakuranye turabajama turazinanye kabisa noneho cha dusanga turahuje n'ivyumviro vy'ukuririmba Yan ko tubona amagroupe menshi yatanguye kuja hamwe ashanya ko gusambuka nta gihe uhora ugira ubwoba we ifatire sha bombo kandi bombo class narabonye isiguro yavyo numva ntazosana no kubivuga ko tubona amagroupe menshi aja hamwe no mujama wawe mwarakuranye mugaye amagroupe menshi agiye hamwe abandi ntango yo gusambuka wewe uno munsi nimuzotubera nka Love Music nimuzotubera nka Empire Avenue nimuzotubera nka Begia ya Big Fizzo ninde Bantu Boy nimuzotubera nka bajya bose wumva gute mugitangwa no kwana ubwo ntago ari bigeze wumva office muri wewe je rero nibaza ko yo mwagize decision yo kugira groupe I hope ko muba muvuze ati kadushe peut-être urafise inguvu nanje ndafise inguvu reka tuzishire hamwe kugira turabe ikintu zovyara muri ico gihe rero kuri ico kibazo warumbajije jewe isambuka riraba birashoboka gusa kandi bisanzwe giye mwamaze kugiraho mugezi nukuri kw'Imana nenda gusa twebwe entre nous ntidushira imbere gusambuka kavyo mu prévoyer navyo de prévoyer ntitubishira imbere cyane twe mu majambo make je nibaza yuko iyo kenshi ibikorwa ari byo bigumye hagati yanyu mugashira imbere ibikorwa mukama mu bikorwa cyane comme ça ndibaza umwanya wo ku novuga ko kugira wo kwiyumvira ibintu byo gusamburana niki ntuboneka mugabo ntiyabura rero ibindi bintu bizamwe hagati byo kutumvikana mugabo je no wifuza ko mwumvikana yawo merci sana urumva hari ibintu nyene biza hagati nk'amafaranga urumva nk'abakobwa cyane cyane yarananyihanije ati urumva kandi umwana yaranyihaniye uzoje umwice urumva ni cyane ndakubwira tuba twaravuganye nyene twe turaza kubasubira kitsoke tuba twavuganye nyene iki ivyo abadakunda nanje ivyo nkunda ababizi umva nyene tuza turevita nyene ibintu bituma naka nyene bon ibintu nk'ivyo nyene tukevita ama conflit hagati yacu aba ari vyiza cane ya MT ku ruhande rwawe kuko burya nyine nasanze abantu babiri baragendana mugo umwe wese akaba afite uko yiyumvira ibintu n'undi ugasanga afite uko avyumvira yego wowe ku giti cawe nira itandukaniro riri hagati ya mwe na Yana we nawe uvyumvira gute kuko we yatanze ingene abibona kuvyerekeye gusambuka kuko tubanze kubona ko amagroupe menshi babara abantu bakorana bakundana mugansi yatamo muyo hageze kugira ico bashika ko cafre ukasanga baragize guke yego we naho biharira like ngo ntibishobora kuba ariko birashika kubera twese turi abantu kandi nta numwe ari perfect ariko sinibaza yuko nubwo vyoba sinibaza yuko hari ivyo nta nivyo duhora twiyumvira kwanza d'abord ntavyo twiyumvira rero nubwo vyoba vraiment sinibaza kwanza ntibishobora kuba turanabisengera cyane twebwe tuzovane murasenga je ndi pastor je sanzo ndi pastor pastor yego so rero nibaza yuko nta ngorane kabisa twebwe turumvikana kandi hari n'akantu twibagiye twebwe ni Wire Music ariko turi muri Alandco Entertainment so rero novuga yuko turi family turi nka family rero hagize n'akantu kaba nibaza ko turaja hamwe tukavugana turafise groupe turahura hama tukavugana as family nyene tukaraba iciyumviro kizima nyene dukorera ko tuganurana so rero nibaza yuko nta mpamvu yuko twovana ntavyo mbona ariko mvuze kuvana mame cumenga nakadiye
ushobora ngo nakademu ko dutandukana muri team muravye ikintu catandukanye ntayo mbwa ko tayo muravye music murayizi turayizi kabisa tuba tutayizi burya ni bakuru bacu yego muravye ibintu bavuga ko byabatandukanije kuko benshi bavuga ko ari umukobwa yego mwebwe bijya bintu muravye nk'ahantu bari bageze mukumva ngo batandukanijwe n'umukobwa muvyakira gute bon je novuga yuko kirisaye je ikintu novuga ivyo uvuze nivyo bavuze kandi bavuga ngo urukundo nibaze ko natwe ariko twokwishura bivanye n'ivyo bivugiye nyene kubera bajyanye ivyo vyavuze abantu rero usanga barabishima rero niyo babivuga natwe turashobora kuvuga canke tukabireka umuntu akavuga point of view yiwe ariko iyo tubaza ati nk'umwebwe muri wayo music mupfuye umudemu aho ndashika barivyo basambura bako bavuze ati kwidemu yiwe kabisa top mama nona mwica Okay, kandi kibabaze reka kandi giformire gutya. Yani yamaze kwimvuga nibaza ko yashishije neza from. Nkugira ngo ntiyita bakuru biwe, uvuge nyene wa mugani, ivyo abantu bavuga bari vyinshi. Mugahaje kuri hagati yabo byabaye kuri hagati ya We Love Music. DJ Fernando na Melanin Boy. Alors, wewe ikintu uvuga ati iki kintu akinkoreye. Ewana, uko biri kose twovana. Nigiki? Jean uvuga ati kico dutandukanye nta kintu na kimwe muzatandukanywa n'urupfu rero kuri ngenda kwereke jewe kubera nyene sinzi yuko ari mentalite yanje idashika kure cyane ngo niyumvire ibintu byinshi right now niyo kiraza mu mutwe mugabo wewe yaravuze ati kweri je kumukobwa bro no yaje kubivugana navyumvise utanaharira sha urumva oya hora bimbarira cyane arabizi gusa kimwe jewe ico jewe nta mukobwa twofa man ngo kwidemu iwe cakwica nta mukobwa twofa man abakobwa nuko atana abakobwa njamwo ivyo niwe ubija aho ico muzohava mupfa rero muzohava mupfa abakobwa ndavyumva umwanya mwe nazosha mu makobwa kusha mu muziki merci okay minyo urandyoheye cyane mbazishobora nishaka indire nako ndahubwo ndiyumvira kure cyane urumva no kuvuga rero merci beaucoup mignonne ico rero tuzogifa bro man ntuzumugire MT umwanya niwo ushira mu bakobwa man ahubwira ati ngo tuje mu kazi aho oye rero mzee aje muzobifa Alan Cool you must tell him turagushimiye Okay. None ndakubaze man. Wewe uravye bijya bintu turirimba. Turaja ngaho twaririmbira abasista ngo wangize umufana ngo narasaze ngo naragize. None kamani wowe nimba bishobora atawufise genda man je negerezwa kurondera umuntu man. Oya acting. Je ngo minyone shobora kubona ariko ndarira ntaraza imbere ya kamera. Oya rero je byo navyo nshobora. Kize kuri kamera. Je action jana nujya. Wewe umva ko utabikora muri wewe. Wowe ariko acting nawe bari byavuye ariko abifilinga. Ndabiviva kabisa. Okay. Mu ndirimbo zanyu nibaza ko indirimbo yakunzwe cyane ntayamenyekanye cyane indirimbo mwakoranye n'umuririmbyi Alvin Smith yego kubera ko mu baririmbyi bose bahari canke bahitinze canke bafise amazina canke bageze ku yindi level mwimvire ko Alvin Smith okay je novuga yuko ni ndahande gukompa ngo bageze ku yindi level hari abaririmbyi benshi basi kwera mwimvire kuri Alvin Smith je nazo yuko bwa mbere ni kubera ari umuririmbyi kandi no muririmbyi mwiza afise public urumva he's a big artist urumva so rero nibaza yuko kuba nka twebwe batoya gukorana nawe ahubwo byari ibintu novuga yuko niteka cyane usivye nuko byaciye bidutera niteka nyene navyo biradutwara ku yindi step bivanye naho twahora nyene nawe ugerageje kubibona haba kuri YouTube mu views canke twarabonetse mu concert amwe nyene so urumva nibaza yuko byaratudugije ku yindi ntambwe so nibaza
Alvin ubwa mbere nawe yaravyivugiye ubwa mbere Alan Cool nakubwiye Alan Cool niwe mu boss wacu rero bari basanzwe bavugana cyane bari basanzwe bazinanye bari bazinanye bari basanzwe bazinanye noneho rero baravugana rero mu nyuma aravuga ati sha jewe nzokwishura nanje mu bundi buryo noneho hageze umwanya araduhamagara ati mpabajya Peti dukorane indirimbo nyene nko kugushimira kuko dukorana neza nyene uko turakorana umufana yani we nawe ucumva ko ugira no ukorana indirimbo na Alvin we yabivuze no mu artiste ari populaire amenyerewe kandi umukozi mu bintu byinshi wowe ucumva ugira ukorana na Alvin Smith wavyakiriye gute na cyane ko Alvin Smith urazi kibazo niko ndababaza impamvu ko onye aba artiste barakunda kugara urabyumva akavuga ati abo bapeti n'abahehe baririmbye izihe yanumviriza indirimbo kabona nta hit zagize akavuga ati gutya wowe akiza ukyumva ngo uzorimba na Alvin Smith wimvise gute vugisha ukuri rero twebwe twebwe rero kuva dutangura umuziki no kuvuga ku ndirimbo yacu ya mbere turi muri management doucement Alvin Smith wenyene yadutumiye no kuri radio yitwa Irebe acara bivugira ku radio nyene aravuga ati tiba Peti rero je ukuntu muririmba kweje murangyohera sana kwe rero urumva murashoboye man murashoboye tije abivuga en public timane tije nzobahakora tisimpreshije umunsi canke ngo kwezi iki timugabo ati sezerano nzorishitsa tije ko atabugiye basavye man zero franc c'est vrai ego Alvin big after na mai wenyine ashaka byandika yarabi man ubusa man nta mafaranga ijana yatangiye arabivuga ati je ariko arabivuga mukamuvuga ati nivyo biberera ngaho nyine gusa yarakiri mu yindi management aravuga ati ubu yereka tubanze tudoze ariko mwe ntimugire ingorane ngo naga niwe mwatumye ava muri management yarari ni bon twe twakoranye imenga yayivuyemo deje yego twakoranye yayivuyemo uri mu Peti bagiranye ntabwo ari twebwe twebwe rero urumva twebwe urumva twayikoze urumva yamaze kuvayo hamiyo ndirimbo ndibaza nawe warabibonye it's a bless kuri twebwe it's a bless yego yes nabonye yanigeze irikira duga sana nayibonye kandi indirimbo iryoshe sana umufana wacu natwica ahubwo urumva niki waravuze iki yereka avuga ati ende Alvin yabaye kuri twebwe urumva atitaye ngo ku ndirimbo za mbere twe tumaze gukora indirimbo zibiri aragenda arazumvira iya mbere yari asanzwe yize urumva hamara arumviriza iya kabiri umva iya mbere twaramukomye aravuga ati iya kabiri arumviriza iya kabiri avuga ati Peti bampe rero yego turagenda turakora na session yabereye muhiri wiwe byari ibintu studio session ibereye kwa Alvin ucuvyumva ucubitahura ntitwovugira hejuru ntimwovugira hejuru yego biba ari ibintu vyiza muravye rero no munsi mukabona ni empty wowe uravye ingene abaririmbyi buno munsi bariko bari comportant ugasanga uno munsi agira guhagira hit arabonye arasohoye duhiti dukeya atanguye guhinduka uko yaramize siko kimeze atanguye kugara ku bantu bose sanga hariho ntimwibuke abantu babagirijeho mugenze ugasanga mu minsi mike yamutanguye kuba abandi bantu ugasanga message ntuze kwishura ko utayibonye ahubwo aravuga ati none nkunda mwishura ngo tuvugane iki mwebwe aho gasigse canke turindire après turindire yaza yuko gerageje kuraba yabara ari byo dutangura tuba twarabitanguye kubera vraiment tutabeshanye urabona ko hari hindi step kabisa twateye ariko je nibaza yuko abantu bagira bijyanye no kwihenda like no kutimenya no kutitahura kubera utegerezwa kumenya yuko
inyuma y'umuziki naho usanzwe uri umuntu sivyo ndacari mfise imana wo muhira you know MT naho ndi ku muziki ndi kuri stage sivyo so rero ntibisigura yuko umusani ni bimwe baca bavuga ngo urumva ngo ndeka nkoresha itemo y'abasani niyo bakunda kuvuga urumva vya biboro usanga umuntu nyene atanguye kuvyimba ariko ragara duhindure nyene ma démarche biki dutangure ngo umusitari ngo acanywe inzoga ngo bimugira biki nibaza yuko sivyo bituma umuntu ya kabisa ntaho tugusatse no beja mu bana biki je nibaza yuko sivyo bituma witwa kuri umusani ahubwo twe dufise objectif yo gukora dukora umuziki kabisa as a business hama natwe turonka amahera nka business nyine niyo mpamvu harimo novuga na investissement nyene iraboneka yuko irimo harimo ingufu nyinshi so rero novuga yuko je ivyo none abahanura kabisa babireke kubera inyuma y'uburirimbyi umuntu aba ari umuntu kandi asanzwe yego biba bikenewe sometimes nyene yuko umuntu yiha agaciro hakenewe ariko yego birakenewe kandi byose nankako umustar hariho Reva Jaco mbere nashaka nabo bahora bavugana niba bakivugana ico ndacemera ndacemera cyane kuko n'umutunzi igiye umuntu agize amafaranga kanaka hari abantu badasohoka kugendana hari abantu badasohoka kuba abagenzi iyo umuntu agira abagenzi sero ya Reva ico ndacemera yego je nanje ndabitahura ariko hariho ikindi hariho abandi baca bavyishiramo batanu ko bari busy oya bigeze ushugira ubwedi benshi niko bameze so kuvuga ko bose bari busy urumva umwanya wose baba baronsa ama message nico bakora vuga cyo guteba kwishura canke iki bisigura ko umwanya wose bari muri studio canke iki ariko arashobora kubigira n'impaka akavuga noneho umustar yishura haiza amasaha 5 message canke izisaha imwe urumva so rero ni umuntu abakwiye guhanwa mugani nimba wari mu kazi vya vrai ni sawa kwiyubaha birakenewe kandi ikindi naco si kugara mugabo rero ruvugera ko kuvuga ati okay abantu kuko umufana wese kwandi n'umufana abo je ndashaka abantu ikintu kimwe ko badukurikira n'abafana banyu iyo urondeye umuntu wazi ko afise izina menye neza ko atari umuntu rondeye menye ko atari umuntu rondeye muramutsa bite sawa umeze neza hama ugenda ugigo ko nico ushaka hasi kumubwira ico kidacumva kuko nange birahobora ko nje rigiye message je ubwanje atari izina mfise niho ari incanga yego umuntu akunyereke hello umeze neza uja kumwisha winjira ibindi biri très important kandi byo ushaka gufata one day imisi biri je nubundi si yuko ku nini meho yanje wanditse ko umufana yego nari umufana wanje vya vrai umufana kubera twaririmbye umufana je nanditse ko MT yego sha wabaye wa mbere nanditse MT kubera ko yego nanditse ko MT ikindi naco nuko hari abantu banyandikira ugasanga yego birumvikana so rero nibaza yego ico nako ndavuga yego hari gihe biba bikenewe kwera like nimba donc mumenyeranye cyane urumva ntuzogenda kugira concert nimba ari mu quartier canke ngwaze kwavuga ati sha twirirwa duciringa ndamurongo ko nshatse man none je ndamurihire dika ngo ngiye kumuraba ziki so rero mwiyowe biba bikenewe nyene uwundi mwanya ariko ari no exagera rero twumvise ko mwese collabo na Alvin nta kintu yabasabye nta munsi murasaba collabo umuntu akaba canke ivyo navyo muri yumvira akatwankira Jean mugasaba kuko urumva Alvin we yabemereye collabo Alvin we yabibusabiye apana simwe gumwana yimusavye nta muntu arabasaba collabo murasaba collabo akabwira ati peti n'ivyaha oyaye ubuye ikintu nizera simvuze ngo ndakizi ikintu nizera ndizera gunyarutse gane turi muri senama ambireza ikintu nizera ubuye ndizera yuko umuntu umushiriye igikorwa ati manti eje ndafise ibikorwa bimeze uko nuko byifashe ukubuye urashobora kumpa ndashobora kugukura ko some public kugira iwawe turashobora kumfasha agakolabo canke iki ukamwegera buke bukamubarira ivyo bintu ndibaza bari vyiza arashobora kukwemerera ufise ivyo umwereka uvuga ati mpagaze ukuye urashobora kumfasha iki rero kuri ico waruvuze nta muntu turasaba kolabo ngo atudeseve kabisa aya okay reka tuvuge ko ndirimbo wangize umufana ni kuri page umufana
ni indirimbo iri romantique iryoshe kumva. Nimwe mwanditse d'abord canke ni Alvin Smith yarafashe ivyo indirimbo nimwe mwayanditse canke ayanditse twese no twayikoranye ya c'est vrai yego wowe wari wibaza yuko twayanditse turamushira mwaranditse muramushira yakubwiye yuko muri studio session twari muhiriwe d'abord yego rero twari twese rero twako turacanga naho hatera inspiration kabisa abantu heza n'abastari baje haba hari team kandi abafise team yiwe ashobora kugira record batari kumwe na team naco ni ikintu ca fresh kuya mama muri vibes none imistar iraza abana myinshi mukikora ntimwagize ubwo batiyane indirimbo ahizokubitira swat bon je navuga ko umuririmbyi ntashobora kubura ubwoba even uba wumva yuko ebana wakubise noneho wasatuye kabisa indirimbo irakaze ntushobora kugira ubwoba kuko utabugize sinibaza byo kubana amazi kubera navuga ko urasohora ariko abantu uko ushobora gusanga wewe n'abaririmbyi bandi bagenzi bawe bayumva neza ariko ugasanga abafana bayumva nabi so simbona yuko umuntu yotangura kwiyemera ngo urumva ngo izobikaze biki yego umuntu yabivuga tu gusa ariko ntaba yavyegereje umutima cyane kubera abantu baraguca amazi kabisa abafana kuko ushobora gusanga abo baririmba ibintu batakunda noneho ntibayirabe cyane nka team niyo wahe muririmbyi wundi mwumva muvuga muti wana uyu na nataduhaye collabo yo batwiciye kabisa muramukunda arabinspira canke n'umuntu nyene tumusazwe mukunda ku giti canyu muvuga muti uyu muntu adutayemo collabo byo turyohera turi babiri collabo abatayemo collabo aduhaye collabo jenaza yuko reka turindire kwanza tuzobibamenyesha nimba ari nk'uwundi tuzoba twiyumviriye bane dushobora kubivugira aha urumva ngo ujya ariko barahari tu nagira ngo ari kutubwira muti twafise indoto wapi kabisa nizo twahorana nyene urumva ziriko ari niyo novuga hanini twahorana kabisa niyo novuga nti twahorana kabisa noneho ewana ubu bintu bimeze neza kabisa twitege igikorwa ca gute muri timu yanyu ahubwo igikurikira umufana twitege voilà twitege ikindi gikorwa ni collabo ni indirimbo yanyu ni collabo aba nta ideo ufise wewe ndayifise mugabo je ndayifise nesha ko mudashimye kubivuga twitege collabo kandi izobikaze mwe murasaza imbuga sikuvuga ngo ntitwashatse kubivuga sibiri ngombwa ukipita wakikwita wayitike abaci ubwenge barabitahuye nibijya nyene wabonye nabo baradukoreye koko turindire iyo collabo nyene ya frère kandi muta ni oji kweli ndushobora kubadeseva vya vrai katwizere ko ewana ibintu ari n'ivyo birumvikana ko izoba ari ikintu kandi gikaze cyane ko mwikomeze gahe kurusha ko mwikomeze numvise nzo ndaba telefone ngo urinde minyone uzoca wandika ngo umufana yagateke TV. Hello guys, muvuze ko mufitanye collabo na Satbi. Satbi ko Alvin yorohe kuronka kandi akaba ari yabisabiye collabo. Satbi nawe mwamuronse gute King. Sorry. Alvin ntitwavuze ngo yaratworoheye kuronka. Oya ahubwo yaragize uruhara runini kubafasha. Mufasha yabahaye. Katubwita ubufasha. Ahubwo novuga manager kabisa. Yes. Kubera ubwawe na manager ubwawe ubucuti bwa cyane bwawe na manager Kama noneho turakorana kabisa. Kandi nawe twaravyifuza gose. C'est vrai. Wenda vyumva kandi umuntu uba mwifuza deja akasabaha collabo kubera natwe umuntu abarenze. Muza munamwibagire man. Oya kabisa nitworeka ko nitwohava tumwibagira kabisa kubera nawe ari mu batumye dutera indi. Yes.
uno musi rero waruba sinze ijambo ikibazo Satbi nawe byagenze gute Satbi in general avuga ko muziki ni business sinzi ahantu haravuze ngo ko mwikomeje ni business rero dutegerezwa kubifata nka business kandi na boss wacu nawe arabibona nka business urumva rero business urumva ni investissement urumva utahura ivyo umuntu yavuze kuvuga utegerezwa gukora igishoboka kugira ngo ukore ikintu kiboneka hama mugakora ikintu kizima karaba yuko nawe kizokuzanira inyungu mu nyoma so rero novuga yuko Satbi gukorana nawe wabaye umwumvikano hama ibintu bigenda neza nonganiye igikorwa umufana carerekanywe kugira na carerekanywe kwa Satbi iki gikorwa naco ubona gute turashobora kuronka something done like that oya banza kumena microphone cyasha kwa star avuga icongereza banza kumena microphone wavyakiriye gute wisanze muri studio kwa Satbi no kuvuga tumaze kuronka iyo information ivuga yuko dushobora gukorana na Satbi kuko urumva twakubwiye hari umuntu turafise abantu kamemba dushikiye imbere muri abo bakuru bacu namba ari collaboration ikenewe bakatuvugira urumva no kuvuga babitumenyesheje ati rero King il accept no kuvuga ukuntu kurabona ukuntu umunezero abanyene nshutori karamba ukacha wandika rero nibaza uwo mwanya warambaje ati uwo mwanya wumvise gute niyumvise neza cyane niyumvise neza bavuze ati ewana abajama bagiye kubabazama tinoneho rero tugomba tubakome gome from kandi sinyavuga ko tuzobakoma kweli muzobakoma jene kandi ababwire ati mugume neza muranaberanye guys hariho team iba muri kumwe n'umuntu oya reka ndabisigure hariho abantu baba muri kumwe ugasanga umwe afise vibes urumva umwe ugasanga afise vibes ubundi ugasanga yewe nta kigenda ariko mwego giti canyu reka nizere ko bizogenda fresh nabonye muri abantu ba bien nibaze ko natize nkayobe go twahora tuvugana kubera ko terima mumeze kumwe hanyuma byari byose mpanda kugurisha kwimubwira hari ibindi rero tout simplement ntiyensa nako ndabivuga ndabuvuga ntiyensa uwo ntabyazi ibyo mpanda kugira ntabyazi guys sinzi ko ikintu twagana tavuze magaka ndabatera intege cyane nibaze ko mudoduha link tukabapiningira kugira ngo subscribers bakomeze kuduga kandi kugira ngo ni ishuki kwa nshasohoka abazoba bambere kugikurikirana abazoba barabakunzi ba Yagatech TV guys ndabashimiye cyane namwe kandi sinari nabonye ko berewe uraberewe ndiki baby wamukiwe yabandanye numvise umengo ni wowe utekereza mugani utangura kubona utuntu ntabwo wowe uyonye sinzi ibyo ari thank you sha rekana no mujama guys murakoze okay rero waruvuze ngo ntitwogenda tutavuze reka yego hari ndi bivuga ngo sinogenda ntashimye bwa mbere turashimiye Yagatech TV n'abakunzi bayo amamandanye mudukurikirana mwongera mukurikirana ibikorwa byacu mwongera mudushigikira kuri iyo ndirimbo shasha tubabwiye tugiye kubaha mu minsi ni YM Music nibaza yuko mwandika YM Music ku mbuga zose turiko no ku ma platforms amwe asanzwe agurisha umuziki naho turiko novuga nka Spotify, Audiomack hamwe na Boomplay naho mwandika YM Music mugoye mwadukurikiranye indirimbo zacu ziriko hama muzoronke n'ibindi bishasha turabakunda cyane big up son yani bye